Iteka n'umunezero ntangerehe vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi cyane cyane ariko aravugwa kuri uyu mugoro w'igenekerezo y'17 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2024. Na makuru tuza kugaruka ahanini ko yari kwaravugwa mu gisata c'ubutungane ndetse n'igisata ca politike kana none tuze no kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa irya nino mw'isi. Namakuru tuza gutangurira ko yari kwaravugwa kubejeje kubera mu mwirohero rikuru rya Mpimba. Gusa nanone reka tuyatangure kuri aya arabana n'agateka kazana muntu. Inyuma y'indwi ahagaritswe n'iperereza Arsene Ntirubuza yarekuwe kuri uno mugoroba. Arsene yari yahagaritswe kuwa 4 w'indwi iheze akaba yarahungutse mu mwaka uheze avuye mu gihugu c'u Rwanda. Nimugiye kandi kuri ubu umumenyesha makuru Sandra Muhoza nkuko twagiye tubageza ko inkuru ziwe yoba yajanywe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Amwe mu masoko yacu aremeza iyo nkuru ariko nta nkuru ivyemeza turaronka mu Mpimba. Turabandanya tubikurikirana gusa inyuma y'umutago no munsi nibwo twari tumaze kuronka amakuru n'ivyemezo bikwiye ko Sandra Muhoza yari mu iperereza ry'u Burundi SNL hafi ya Cathedrale Regina Mundi nkuko bikunze kugenda. Amakuru akavuga ko Sandra Muhoza yagambaniwe n'umumenyesha makuru bahora bahuje umuga. Utiniki cyatumye rero umumenyesha makuru Sandra Muhoza afatwa bunyuruzwe agatwarwa ahantu hatashobotse kumenyekana. Sandra Muhoza yoba yarafatishijwe na mugenzi we Joseph Mvyariyehe. Ku batabizi Sandra Muhoza ni umumenyesha makuru kuri Ranova Burundi. Joseph Mvyariyehe nawe ni umumenyesha makuru kuri Ubumwe Hebdo. Murumva ko bose ari abamenyesha makuru bakorera hagati mu gihugu c'u Burundi kiretse ko Joseph Mvyariyehe we azwi nk'imbonera kure ikomeye kandi igerageza cyane kwiyegereza ubutegetsi. Aba bose uko ari babiri basanzwe bavuka mu ntara imwe ya Kirundo province mu makomine atandukanye. Sandra akavuka muri komine Busoni mu gihe Joseph Mvyariyehe avuka muri komine Ntega. Muti rero vyagenze gute kugira ngo amufatishe? Mu matohoza twakoze hari groupe WhatsApp ihurikiyemwe abamenyesha makuru bose bakora ku gataka ko Burundi. Iyo groupe yitwa Burundi Medias. Yatangujwe na Joseph Mvyariyehe niwe administrateur principal du groupe. Muri iyo groupe yabo rero kwigenekerezo ya 11 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 hararungitswemo ireresi yo muri kahise ku ntwaro y'umuhisi yahoze arongoye ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi kuri President Pierre Buyoya. Aha rero niho Sandra yagira ico avuze. Yateye ko commentaire mu vyashikirije yagarutse ku bijanye n'imipanga vyari bimaze iminsi bivugwa. Ivyo Sandra rero yashikirije ntivyaguye neza Joseph Mvyariyehe. Amakuru twatoje nuko Joseph Mugashavu kenshi yaciye asaba abakozi b'iperereza gufata Sandra ngo kuko afise n'ayandi makuru ko Sandra ariwe yakwiragije inkuru y'imipanga. Kwigenekerezo ya 13 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2024 rero akariho Sandra yafatwa n'urwego rw'iperereza. Akaba yaramaze igihe abiwe mu muryango batazi iyo ari nkuko twabibagejeje ko kuri uyu mugoroba rero nibwo inkuru idushitse ko Sandra Muhoza umumenyesha makuru Sandra Muhoza ajanywe mu ibohero rikuru rya Mpimba akaba baye umukenyezi agira kabiri apfunzwe kuri iyi si nzima. Akaba ari umumenyesha makuru w'umukenyezi agira kabiri kuri iyi si nzima apfunzwe inyuma y'umumenyesha makuru Floriane Irangabiye. Mu yandi makuru kandi hari ikinyoma cy'umusore yitwa Olivier Irakoze. Vyinshi muraza kumviriza muri ino nkuru, benshi ndabizi muraza kugwa mu gahundwe. Hari ubutumwa bw'umwigeme aba mu gihugu ca Arabia Saudite yabatabariza umukunzi we yitwa Olivier Irakoze. Uyu mwigeme we yari afise amakenga menshi cyane ku bijanye n'urupfu rw'umukunzi wiwe yari yumvamwo igipfungu. Nibwo rero yasavye ko amatohoza akorwa. Amatohoza yarakozwe ngo urwaruka rwo kwiyubara cyane kuko hari ibintu bidakinishwa bishobora gukwegera umuntu.
kwibeshera kugeza aho wishira ko ivyaha vy'amaraso bikorwa na zimwe mu nzego z'umutekano na gacamutwe. Hano ntidushimye kuvuga ivyo Olivier yagiye aribeshera, gusa turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Ubukene buri mu gihugu c'u Burundi buriko buratuma abantu benshi bakora amafuti, urwaruka ngo rwokwirwa kwifata muri bino bihe bitoroshe. Akagoye kandi tukabandanya kugaha n'ubundi abigeme bari mu bihugu vy'Abarabu ni benshi bibwa n'ababahenda ngo bashaka kubakana nabo, niyo babonye ko bibwe benshi ngo bagwa mu wundi mutego bagaterwa ubwoba kubera amafoto y'ubwambure bwabo baba baratanze. Tugiye kugaruka kuri uyu Olivier. Inkuru ivuga ku rupfu rwa Olivier Irakoze. Uyu mwigeme mu vyo yatangaje yavuze ko Olivier Irakoze yiga mu mwaka wa gatatu muri isikamu kandi bariko barategura ubukwe bwo bayigenekerezo y'17 ukwezi k'umunani uyu mwaka w'2024. Olivier yasezeye umukunzi we ku munsi w'Imana uheze amubwira ko aduze kuraba umuvyeyi we wagwariye Ingozi. Yamubwira ko baduze na pick-up y'igisirikare. Inyuma wa mwigeme yaronse ubutumwa buvuye kuri mugenzi wa Olivier yitwa Jean de Dieu amubwira ko Olivier yagize isanganya rya ya modoka, ko yakomeretse cyane cyo kimwe n'abandi benshi, ko bose bajanye ku bitaro, ngo natwe turashoboye vy'ikarusi. Umwigeme yarungitse abaryango kumurabira umukunzi wiwe basanga nta witwa Olivier Irakoze yigeze ahagwarira. Mu nyuma Jean de Dieu yamubwiye ko Olivier bamwimuriye ku bitaro vyo ku Mutoyi kubera yararemvye. No ngaho abo wa mwigeme yatumye barabuze. Asubiriye kurondera Jean de Dieu yamubwiye ko aronse amakuru ko Olivier Irakoze yamaze gucikana, acamuha ifoto y'ikiziga ca Olivier. Umukobwa yarabaririje hose arabura iryo sanganya ry'abasirikare ryo baryabaye ku munsi w'Imana uheze, niko kugira amakenga ko umukunzi we yagandaguwe. Olivier Irakoze si umusoda. Mu matohoza yakozwe n'ishiramwe Focode riharanira agateka kazina muntu baronse umwidondoro wa Olivier Irakoze, bavuganye n'ababanyi biwe, abamwigishije, abo biganye, abagenzi we ndetse n'abandi. Mu nyuma kandi bakaba banivuganye na Olivier Irakoze ubwiwe. Olivier Irakoze avuka mu Gasura, komine Tangara ho mu ntara ya Ngozi. Ni umuntu yize mu mashuri menshi cyane. Yatubwiye ko yatangaje ko yize ku ishuri ritoya rya Gisha, mu ishuri ryisumbuye ry'Ibuye, kuri lycée communale Gisha, lycée municipal Kamenge, kuri lycée municipal Nyabagera, kuri ndi shuri ry'imyuga no kuri Université de Grand Lac. Akazi kiwe naho gutanga ivyigwa vyo gufasha abana ku mugoroba cours du soir. Ikinyoma ca mbere ca Olivier kijanye n'imyambaro y'igisirikare akunze kwifotozamwo. Mu gihe hari abo yemeza ko ari umusirikare, akaba yemeje umukunzi wiwe ko yiga mu mwaka wa gatatu wa isikamu, Olivier Irakoze we ngo yitangarije ko atigeze aba umusoda. Gusa yavuze ko mu mwaka w'2020 yagerageje kwinjira mu bisongerezi vy'intwazangabo ariko ko bitakunze. Ngo yamaze yindwi imwe gusa baca bamusangana ingwara ituma atashobora kwinjira mu gisirikare. Nayo kubijanye n'imyambaro y'igisirikare yifotozamwo yatangaje ko ayo mafoto yafashe ico gihe agerageza kwinjira mu gisoda. Ngivyo umukunzi we yavyamirira kuri ati igihe cyose tuvuganye kuri telefone dukora pere video kandi aba yambaye umwambaro w'igisoda, akambwira ko ari muri isikamu. Mu ncamake Olivier Sumusoda ntawe uzi yakurimye imyambaro y'igisirikare akunze kwambara. Olivier Irakoze ni muzima. Olivier Irakoze ubwiwe yandikiye ishiramwe Focode akoresheje urubuga rwe rwa Facebook, yongera aranabaha inomero yiwe ya WhatsApp baravugana. Mu mwanya wa mbere yashatse kubumvisha ko urubuga rwiwe rwibwe, ko ari abandi bahora barukoresha, ko ari abandi bantu bigize we bakoresha amafoto yiwe. Abajijwe ko WhatsApp yiwe nayo yigeze kwibwa arabihakana. Baca bamubaza ingene rero ivyo abivye Facebook we bavuga bisa n'ivyo wenyene yabwira umukunzi we muri WhatsApp. Yabuze inyishu. Kukijanye n'ifoto y'ikiziga ciwe yarungikiye umukunzi wiwe, Olivier Irakoze yatangaje ko abayirungitse bayivye muri Facebook yiwe. Olivier akavuga ko ari ifoto y'umwaka uheze ko yigeze kugira isanganya araja mu bitaro, baca bamushira ko bandage mu maso. Naho kandi bamweretse ko ari karabesha mu gihe biboneka neza ko ari we yakoresha urubuga rwe rwa Facebook, kandi warungitse ifoto akaba ari uwo yari yahaye umukunzi we nk'umugenzi mfapfe, akanitwa ko ari nawe azobabera umuhagarikizi ku bugeni uwo bita Pale.
Kuva Pale atanze ubutumwa bw'isanganya rya Olivier ntiyigeze agaruka kuvugisha wa mukunzi wiwe, yagarutse ku murongo ari uko abonye inkuru yanditswe mu gatondo. Ivyo vyose rero birekana ko Olivier ngo na Jean de Dieu bakoranye ico kinyoma. Ese iki kinyoma ca Olivier akoze coba kigamije iki? Biragoye rwose kumenya ico Olivier yashaka muri iki kinyoma kugeza aho yerekana ko atakiri muzima. Benshi mu bahora bahenda abakobwa mu bihugu vy'Abarabu baba bashaka kubiba amafaranga, ariko umukobwa avuga ko Olivier ata amafaranga yamukuyeko. Ngo umukobwa yari inkerebutsi kwemera gupfa gutanga amafaranga yabiri yakuye. Kumbure Olivier yaragize ubwoba amaze kubona umurindi wo gutegura ubukwe ugeze kure, ikibanza c'ubukwe kigafatwa, anasanga mu muryango w'umwigeme harimwo abakomeye bashobora kumufata. Kumbure ngo mu kwerekana ko apfuye, Olivier yarondera ukungene yiyonjorora mu mutego yitayemwo. Nibwo rero ngo yihenze mu kubaka ikinyoma gikomeye, acinjizamwo inzego z'igihugu kugeza aho biboneka ko yoba yaragandaguwe. Aha naho umukunzi we ntiyashobora kureka gutabaza. Amatwi adusumira, ikibazo c'urupfu rwa Olivier akoze ngo coba cari kigeze mu nzego z'umutekano. Akaba ni naho bahera batanga impanuro ku rwaruka. Rwaruka rwo kwiyobara cyane, hari ibintu bidakinishwa bishobora gukwegera umuntu kwibeshera kugeza aho wishirako ivyaha vy'amaraso bikorwa na zimwe mu nzego z'umutekano. Ntidushimye kubitangaza, gusa ubukene buri mu Burundi ngo buriko buratuma abantu benshi bakora amafuti. Urwarukana rwo kwiga kwifata muri bino bihe bitoroshe. Akagwe tubandanya tugaha kandi abigeme bari mu bihugu vy'Abarabo ahari benshi bibwa n'abahendwa ngo bashaka kubakana nabo. Iyo babonye ko bibwe rero benshi bagwa mu wundi mutego bagaterwa ubwoba kubera amafoto y'ubwambure bwabo baba baratanze. Imana y'uyu mwigeme yahenzwe na Olivier akoze nuko yarikanuye ntiyagwa muri iyo mitego yose. Aya rero niyo makuru twari tugira tubageze ko kuri uno mugoroba. Inkuru yavuga ku mumenyesha makuru Sandra Muhoza kuri wajanye mu ibohero rikuru rya Mpimba ndetse n'ibindi vyinshi. Fyonde subscribe canke s'abone ni utari wafyonda ko kugira ngo turucikana na dushikiriza usangize bagenzi bano makuru aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa navyo. Numuza TV Imana bahezagire.